Muy buenos días a todos los mwaramutse ministros bakozi b'Imana y mwese colaboradores hamwe n'abamufashanya reunidos allá en Palmira Valle, mukoraniye hariya Colombia, muri Palmira Valle Colombia y todos los que han llegado de las ndetse n'abandi diferentes bose ciudades y bahageze bavuye mu bisagara departamentos, bitandukanye y ndetse también no mu allí nuestro hermano madepartema Reverendo Mario atandukanye Villegas, ndetse Reverendo na Iván hariya Sarmiento, muvukanyi Reverendo Revera Fernando Mario Cubillo, Villegas, Revera Iván que tienen Sarmiento, esta Revera reunión allí Fernando de ministros Cobillo hoy lunes bafise 8 igikorane de c'abakozi agosto de este b'Imana uyu año munsi kuwa mbere tariki 8 2022, z'ukumunani mu mwaka wa y 2022 también kabiri en todos los ndetse lugares donde n'ahantu hose estarán reuniéndose, aho ya bazoba sea el día de bakoraniye hoy hamwe haba uyu o en estos munsi próximos días. canke mw'ino minsi Que Dios les bendiga ikurikira. grandemente Imana ibahezagire y que cane estas pequeñas porciones que kandi estaré ese ino compartiendo mirongo con mike ustedes sea de gran ngiye bendición gusabikanya namwe yoba y iy'umugisha así ukomeye cane podamos seguir bityo madurando tugashobora nuestra fe, kubandanya dukura así como mu lo kwizera kwacu escribió allí él nk'uko we yavyanditse en escrito en el libro de citas que ya mu mismo se los vyanditse leí, mu gitabo c'imirongo y ivyo nyene poder twaranabisomye así continuar nuko en este tiempo de dushobore preparación kubandanya muri iki gihe co para kwitegura nuestra transformación. twitegurira uguhindurwa kwacu. Estuvimos viendo en el día de ayer twariko turabona ejo varios escritos y varios, ivyanditswe varias vyinshi porciones, hamwe n'imirongo los myinshi cuales ariyo ha sido dicho que en este tiempo twabwiwe ko cada muri kino uno gihe va a reconocer umwe wese y va a saber azomenya en agatahura qué neza lugar, en qué grupo akamenya ikibanza corresponde, canke ya sea umugwi la Virgen Prudente, arimwo, Virgen yaba Fátima inkumi y'ubwenge o incrédula. inkumi y'ikijuju canke O umutizera. sea, se ni estará ukuvuga ya abriendo hazoba hariko harahishurwa esa enseñanza, zino nyigisho la cual arizo va a contener o zizoba contiene zirimwo canke los zirimwo frutos ivyamwa de cada virgen, vya buri la nkumi, Virgen Fatua, la Virgen inkumi Prudente, z'ibijuju, inkumi la Virgen z'ubwenge, Prudente, la Virgen Fatua, inkumi z'ubwenge, y los inkumi incrédulos. z'ibijuju n'abatizera. Esa enseñanza que dará estará siendo izi dada, nyigisho zizoba ziriko la ziratangwa cual ahí se arizo mostrará por sus aho frutos en qué grupo hazokwerekanwa pertenece biciye cada individuo. mu vyimburwa mu vyamwa, umwe Un wese escogido de azokwerekana Dios, una umugwi Virgen Prudente, arimwo. uwatorejwe estará n'Imana, inkumi creyendo y'ubwenge, siempre la buri palabra. gihe azokwama yizera En ijambo. ella no hay muri we incredulidad, nta kutizera kubamwo, en ella hay muri una we fe harimwo la cual ukwizera día a día va ariko creciendo umunsi ku wundi kugenda hasta obtener kurakura esa fe kugeza perfecta rose kuno kwizera para gutunganye su transformación y para el rapto. ko kumuhesha La guhindurwa Virgen, no kunyakugwa. inkumi tonta o boba, como le dice y'ikijuju nuestro hermano canke William, itagira ubwenge nk'uko twabibwiwe na es una William, persona n'umuntu que, como Tomás, ameze nka tiene Toma, que ver para ateza creer. kubona kugira yizere. Y kandi de seguro, mu by'ukuri ya en cada lugar, muri buri kibanza, tanto ese individuo que sabe yaba uyu muntu que ha azi actuado de esa manera ko y que yitwaye aún sigue nk'uko, pensando hasta que ndetse yo no vea no creo, akanabandanya yiyumvira kumbura ati y ntabonye también uno de sinzokwizera, lejos ve ndetse canke umuntu ari que kure esa persona akabona actúa así, yuko uwo muntu ya yitwara nk'uko, automáticamente, y ubwo lo nyene sencillo que es, mwumve ingene automáticamente vyoroshe, ya uno ubwo nyene umuntu lo identifica, no aca es que ahita uno le vaya a amumenya, dar de codo, sino si uko umuntu lo aba ayude lo ashaka máximo, kumwinuba, ahubwo porque aba ya ashaka tendrá kumufasha cane, que kuko prepararse aho para azoterezwa guca dar la yitegura vida kugira en ngo la atange gran ubuzima tribulación, bwiwe mu kababaro a gakomeye, menos kiretse que haya cruzado ya la línea abaye yaramaze y su kurenga nombre umurongo, sea izina borrado, ryiwe rikaba lo ryarafuswe. cual no ari deseamos vyo que eso tutipfuza ocurra ko ivyo en vyoba esas personas, muri aba bantu, las cuales quizás muchas de ellas han tenido ari bo kumbure compañerismo con abenshi muri nosotros, bo twaba twarasabanye han tukagirana trabajado en muchas áreas ikiyago, con nosotros, tugakorana mu bice y que vyinshi, mu luego bintu al final del vyinshi, camino su hanyuma ku nombre iherezo ry'inzira sea borrado. izina ry'uwo muntu Eso es algo rigafutwa. muy, pero que Ico muy ni ikintu triste. kibabaje Es kandi como lo kibabaje decía una cane, vez ni nk'uko yabivuze igihe en el kimwe mensaje mu butumwa El Nuevo Templo, en ingoro Nueva Gloria, en nshasha, otros más, yarabivuze no mu bundi, él lo había hablado. yari yarabivuze. Voy a leerles esta parte aquí, ngiye gusoma kano gace ko ngaha donde él habla de eso, ahavuga kuri ivyo, porque un escogido de Dios kuko uwatoranijwe no n'Imana ntiyipfuza que una virgen ko fatua inkumi yaba o y'ikijuju tonta canke inkumi itagira sea ubwenge borrado
ntiyipfuza ko izina del nombre, ryayo se ha borrado el ryofutwa, nombre del libro de la ntiyipfuza vida. yuko izina ryofutwa mu Dice, gitabo c'ubugingo. Aravuga le damos gracias a Dios ati turashimira de que Él está Imana obrando en nuestros ko corazones yamye para que ikorera no mu sea de mitima una manera yacu intelectual, kugira ngo como ntibibe nosotros biciye mu estábamos mu arreglando las bwenge cosas, uko twebwe dushobora gutunganya sino que sea ibintu, realmente ariko bibe mu arrepentidos de by'ukuri corazón. ukwihana kuvuye mu Si usted no mutima. lo hace de esa Wewe manera, utabikoze aunque nk'uko, diga nubwo wovuga todas las cosas, ibintu no ha byose, hecho nada tampoco, nta na kimwe woba porque warakoze, usted no kuko wewe está arrepentido. ntiwoba Y el perdón warihanye, lo reciben kandi imbabazi los que se arrepienten y se zironkwa apartan del zironka pecado. abantu bihana Así que yo bakitandukanya les amo, n'icaha. así que Nuko así rero es que yo les ndabakunda, nuko amo de rero todo corazón ndabakunda con amor n'umutima divino. wose Y n'urukundo aunque ustedes hayan rw'Imana, actuado de la kandi nubwo manera bamwe que bitwaye actuaron, mu buryo les sigo amando. mwitwayemwo, nkomeza Seguiré con kubakunda, ustedes hasta que nzobandanya todo ndi kumwe esté bien namwe delante de kugeza Dios, byose bigenze neza hasta imbere que Dios y'Imana, nos dé la kugeza Imana bendición iduhaye que Él ha umugisha prometido dar. uwo yasezeranye Será kuduha. como en los días de Bizoba Moisés, nko mu minsi ya que Mose. Moisés siguió adelante, Mose aunque yarakomeje su imbere pueblo era un nubwo pueblo abantu biwe rebelde. bari abantu Trataron de babagararije, apedrearlo 10 o bagerageje 12 kumutera veces, amabuye inshuro pero 10 él cyangwa seguía 12, amando. ariko yabandanije Aunque hubieron kubakunda. falsos ungidos en Nubwo medio de harimwo ellos, abasigwa Moisés b'ibinyoma siguió hagati adelante. muri bo, Mose Amó yarakomeje. aún a los falsos ungidos Yaranakunda en medio ndetse de ellos. n'abasigwa b'ibinyoma Moisés bari bari siguió hagati muri bo. adelante, amó Mose aún a los yarabandanije falsos ungidos. anakunda Y abo si no es basigwa Dios b'ibinyoma, que le dice, kandi atari Imana imubwiye apártate iti de ellos, itandukanya Moisés nabo, no se apartaba Mose porque los ntiyitandukanya amaba. nabo kuko Cuando yabakunda. uno puede sentir amor, Iyo umuntu amor ashoboye kumva divino, urukundo aún por urukundo los falsos rw'Imana ndetse ungidos, akanakunda eso abasigwa indica b'ibinyoma, que Dios ivyo tiene que vyerekana hacer yuko Imana algo itegerezwa gukora y que ikintu, si no es kandi Dios es ko iyo atari y que Imana si no es Dios es kandi el que obra, ko entonces iyo atari nada será Imana hecho. ikoze ko atana También kimwe sabemos que Jesús gikorwa. amó a Judas Turazi ko na Yesu yakunda entrañablemente Yuda y lo akamukunda duro cane, siempre ha kandi sido para un hombre de i- Dios amar ku a un muntu falso w'Imana ungido, vyabaye amar a un ibintu bikomeye Coré, a cane un Judas, a gukunda un Caín, umusigwa a un hijo w'ikinyoma, del diablo. gukunda Lo Kora, duro es Yuda, amarlo, Kayini, no umwana porque wa uno no Sekibi. quiera amarlo, Biragoye cane sino kubakunda, si porque uko umuntu ataba uno ashaka no quiere kubakunda, que le ahubwo vengan nuko todos esos umuntu juicios a ataba esa ashaka yuko persona, habazako porque ivyo uno vyago los byose ama abo bantu, y kuko uno umuntu no abakunda, desearía que crucen la kandi umuntu línea, ntiyokwifuza ko barenga sabiendo que en umurongo. algún momento Umuntu la azi van yuko a cruzar. umwanya uwo ari wo wose Recuerden bazorenga uwo que murongo. Mwibuke ko una parte del hermano Branham habla hariho que ahantu Branham yavuze ko el ministerio que tuvo ubukozi Judas Yuda yagize pasó bwimukiye a San Pablo, muri algo Mutagatifu así. Pawulo, ibintu O nk'ivyo. sea, hay que Ni buscar ukuvuga bien para eso tenerlo reka tuzobirondera kugira ngo claro, pero tubimenye neza, o sea tubivuge que si neza. ustedes se fijan, Ni ukuvuga ngo miren mwe el mwihweje ministerio murabe tan grande que ubukozi tenía él. bukomeye Y cane el we yari nombre afise, estaba escrito en el kandi libro de la vida. izina ryari ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Uno lucha Umuntu aragwana para que kugira no ngo la crucen ntibarenga uwo y ellos murongo, luchan por nabo cruzarla bakagwana kugira ngo y bawurenge, se levantan en contra de uno bakanahagurukira para kurwanya después uwo lo muntu último kugira ngo darse hanyuma cuenta del baze mal que hicieron batahure ikibi y bakoze, después hanyuma ya no se les puede ayudar. ntibashobore gufashwa namba. Y eso es como cuando Ni nk'igihe uno trata de umuntu agerageza hablar kuvuga y decir akavuga cosas ibintu para ayudarlos vyo kubafasha, y muchas veces akenshi o en algunas ocasiones canke como le rimwe pasó rimwe nk'uko en ese caso al vyagenze hermano William allí que ca estuvimos gihe leyendo ayer, igihe vyabaye kuri William, meter la rimwe mano twasoma por un ejo, hermano, kubwo le vino esa gushira situación a él allí ukuboko ku muntu runaka por poco pierde el hamujemwo brazo. hamuje ko vya Yo bintu recuerdo esa vyatumye ocasión, ahakwa le gutakaza ukuboko. contaba, Ndibuka ko ico gihe se lo yabivuga, contaba él o hablaba él we con yarabivuga, Julio, abibwira con papá, Julio, con abibwira Humberto, papa yo Umberto, pequeño, nanje nkiri muto. y yo recuerdo Ndibuka eso fue bien ivyo duro y difícil para el vyari hermano ibintu William bikomeye cane en esa bigoye ku ocasión mupfukanyi William al ico tratar gihe de meter la mu mano kugerageza por una gushira persona ukuboko canke gukingira ikibaba umuntu, y eso es mejor dejarlo kandi ivyo ni vyiza quieto kuvyihoza, porque así kuko no estaría uno metiéndose en algo umuntu yoba ariko yishira mu de bintu, algo que Dios está ikintu permitiendo, Imana o yemeye, sea, algo que ni Dios ukuvuga ikintu está impartiendo sobre esas Imana personas. iriko irashira kuri abo que bantu, no sabemos en ese momento si es tukaba bendición tutazi o mwako juicio. kanya namba ari umugisha canke Y ari si uno bihano. mete la mano cuando Dios
tiene ya umuntu dictado rero el juicio, abishizemwo ukuboko kandi puede imana caer ari como urubanza agua iriko también, iraca, agüita. uwo muntu nawe nyene arashobora kunyagirwa O sea n'iyo que mvura. Ni ukuvuga ko si los hermanos, mu gihe abavukanyi bene wacu, si las personas, mu gihe abantu tanto la prudente, la baba virulente como la inkumi bien enfado, z'ubwenge ndetse n'inkumi no vamos a hablar de los z'ibijuju, incrédulos porque ya eso ntituvuga ku ya batizera kuko no bobo tienen chance, vamos a nta decir. mahirwe Ya bafise, ahí reka no hay tubivuge forma de uko que se nta sean buryo na borrados, sean bumwe quitados, porque ellos nunca han izina estado ryabo escritos. ryofutwa canke Pero la rigakugwamwo falta, kuko especialmente, ntiryanditswe ngaho. Ariko inkumi si z'ibijuju supieran mu by'ukuri lo delicado babaye que es bomenya ingene esa parte de irse en contra del programa divino, kino gice co kuja kurwanya umugambi w'Imana Isi gikomeye supieran que- cane, kandi que eso les costaría babaye bomenya yuko ivyo la vida eterna, vyobaha el ubugingo seguir budashira, viviendo, existiendo eternamente, ukubandanya babaho bagaragara ibihe bidashira, lo pensarían dos veces bovyumviriyeko incuro zibiri para poderse kugira ngo bashobore ponerse en contra del programa divino, kuja kurwanya Lo que umugambi te w'Imana. para Ico ese grupo de la bariko primera barakinisha es uyu la mugwi vida eterna. w'inkumi z'ibijuju bariko bakina ku bugingo O sea, budashira. después que haya Ni pasado ukuvuga por este yuko planeta Tierra nyuma yuko baciye ngaha ku mumbe w'isi, y nuko conocer el programa divino, bakamenya umugambi w'Imana, conocer todo como bakamenya Tomás, byose conocer nka todo, Toma. estuvo en todas las Toma yari azi actividades de byose, Jesús. yari ari mu bikorane byose No bya bastó Yesu. con Ntivyamuhagije verlo a él, trabajar con kumubona, él, gukorana comer nawe, con él, gusangira nawe, Eso kubana no nawe. lo Ivyo recibió para nada, porque nta al na final, kimwe vyamumariye kuko kw'iherezo si no veía, no creía. atabonye ntiyizeye. Y es considerado allí, Kandi ivyo dice ahí, bifatwa como aho una havugwa fatua. ko vyafashwe nk'inkumi y'ikijuju. O sea que no podemos Ni ukuvuga yuko echarnos para atrás y bidakwiye decir, gusubira inyuma ngo no, tuvuge si yo duti estuve oya con él, jewe yo nababanye trabajé con nawe, él, nakoranye él era nawe, mi amigo, él ati yari estaba ahí inshuti conmigo. yanje, yari kumwe nanje No se hariya. recueste de eso, Ivyo nta kintu na porque kimwe si bimaze, usted kuko actúa nimba o wewe actuado en la misma ukora forma que canke actuó Tomás, wakoze nka kwa kundi Toma o que yakora, actuó Judas, canke kumwe o Yuda yakora, que canke actuó Datán, kumwe Corea, yakora Datani, Kora na Caín. Biramu, canke Kayini, su nombre entonces izina ryawe es rero borrado. byashobora Un tiempo gufutwa. bien, pero que Ni bien igihe delicado. gikomeye kandi gikomeye cane. Estos son unos poquititos segundos Utu ni udusegonda de tiempo duke que estamos aquí cane, en este planeta Tierra, akanya comparado katuri ngaha con ku isi toda una ugereranije eternidad. n'ibihe bidashira. Y si Kandi pudiese hacer algo umuntu ashoboye gukora ikintu yogikora para que su nombre no fuera kugira ngo izina borrado. ryiwe ntirifutwe. Uno conociendo Umuntu todo yaramenye el programa divino, umugambi viendo w'Imana wose, lo akabona avanzado que está todo, iterambere yo viendo byose personas bigezeko, que aún siguen con lo mismo, ariko akabandanya kubona abantu Sí, bakomeza como mwa dice vya bindi nyene verdaderamente, bagakomeza, umuntu akavuga ati mu cómo es que una by'ukuri persona lucha ni para gute irse a la umuntu gran tribulación. aniganira kuja mu kararo Y gakomeye. uno se queda diciendo, Umuntu ¿cómo es akibaza posible? ati ¿Cómo es que ariko sigue? ntivyumvikana, Y ntibishoboka aún ingene umuntu aquellas akomeza, personas que también ndetse n'abarya abantu aplauden todo eso, bakomera amashi ivyo porque las byose, personas se creen que kuko para abantu bibaza yuko esconderse detrás de kubwo un teléfono, de kwihisha una inyuma ya computadora, telefone canke y hacen imashini las cosas, bagakora se ibintu, creen que eso bibaza ko ivyo están ocultos, así que Dios no lo ve, ivyo o los binyegejwe hermanos no ko lo Imana ven. itebona Pero todo canke eso es bene de wacu ayuda también batabibona. Murabona ivyo byose para que ni cada uno ivy'ubufasha vea en kugira qué ngo umwe posición su wese grupo abone está ikibanza cada individuo. umugwi buri muntu wese No hay que arimwo. estar preguntando ni nada, sino Si que ukubaza con las ikintu na kimwe, acciones ahubwo ya se kubw'inyifato, ve de qué kubw'ibikorwa grupo es umuntu cada araboneka, persona. akaboneka Algunos no buri dicen mugwi nada, arimwo. solamente mandan Bamwe bamwe ntibavuga ikintu na kimwe, esos símbolos bakarungika de gusa aplausos y de cosas, twa tuntu two gukoma y otros amashi con hamwe el n'ibindi dedito arriba bintu, y todo, ya abandi todas esas personas bagira rwa es rutoke como si estuvieran ruraba poniendo hejuru. Abo todo bantu eso bose rero ni nk'uko baba bariko y barakora ivyo byose, haciéndolo público, todo babikora ku eso mugaragaro, son ivyo personas byose también de esa misma n'abantu línea, bo mw'uwo son murongo falsos. nyene, inkumi z'ibijuju. Ellas se van identificando Murabona bagenda porque son personas que baragaragara atacan kuko el programa n'abantu divino bagwanya umugambi y w'Imana, atacan todo lo kandi que Dios está haciendo, bakagwanya porque ibintu como byose no es Imana hecho iriko irakora, conforme como ellos kubera ko kumbure quiere que bidakozwe nk'uko se bo haga, bashaka quiere ko que se haga, bikorwa, pues entonces nuko se ponen rero a combatir. bagaca batangura Y así kubigwanya, tiene que ser. kandi uko niko bitegerezwa No kuba. podemos
ntidukwiye de evitar eso. ntidushobora kwirinda ivyo Ahora mismo, umuntu después de ubu este nyene audio, quizás nyuma y'ino muchos se van a audio poner kumbure benshi hablar en contra. baraza Porque gutangura tiene que ser kurwanya así. bavuga ivyo bishakiye Personas kuko ya biteruza ordenadas kumera para uko eso. nyene hari abantu Por bagenewe eso yo les ivyo decía, ico en gituma estos días, no nababwira trate muri ino de minsi ati hacer ntugerageze lo que crean, porque ya si no creen, no kubizeza creen. kuko n'ababatizera ntibizera Y nyene lo que uno trata kandi que no ivyo sean umuntu borrados. agerageza ivyo umuntu yobafasha O sea, nuko batofutwa Todas gusa esas personas ni ukuvuga ngo abo bantu que bose apoyan ese tipo de bashigikira ivyo movimiento, ese bintu tipo de nk'ivyo acción, ivyo bikorwa nk'ivyo pertenecen automáticamente ubwo a la nyene fatua. bahita baja Son mu vírgenes nkumi fatuas. z'ibijuju ni inkumi Esto z'ibijuju no se ha hablado así claramente antes, ibi porque ntivyavuzwe antes mu buryo no bufoboye había llegado el ubwa tiempo mbere kuko ubwa mbere para hacerlo, imbere pero este es el ntihari tiempo. bwagera igihe co kubikora Ahora es el ariko tiempo igihe de saber ni iki ubu nico gihe de co qué grupo kumenya usted pertenece. umugwi wewe Si es de la urimwo Virgen uwo ari Prudente, wo si es de la Virgen nimba uri uwo Fatua. mu nkumi z'ibijuju Y nimba si uri es uwo de mu los nkumi incrédulos, ya se z'ubwenge sabe. canke uri mu Es batizera abo bo Pero abatizera especialmente baramaze ahora se kubimenya va ariko ubu cane enfocando todo cane a vyose esos tugenda dos grupos. tubirabisha kuri ino No migwi incluimos a los ibiri 144.000 ntidushiramwo porque ya ibihumbi ijana na ellos, mirongo ine na bine kuko bo ya Dios sabe quiénes son. imana iraza abaribo Pero dentro del grupo, ariko como él dice ayer, muri uyu mugwi ayer nk'uko mostramos yabivuze una parte ejo del extracto, ejo están twarabasomeye agace sentados ahí en la k'ubutumwa misma banca con kavuga ustedes. ngo mwicaranye ku ntebe Y imwe lo que nyene tenemos que hacer, kandi como ico él dice dutegerezwa la gukora recomendación, es nk'uko trabajar en twabibwiwe armonía, mwazampanuro tanto ni uno ugukorana mu bumwe waba umugwi y el umwe que sabe n'uwundi que es una kandi uwuzi fatua yuko ari por inkumi las cosas que ha y'ikijuju hecho kubw'ibintu yakoze y que pida a Dios que su nombre no sea agasaba borrado, si imana es ko que ya izina no ha cruzado ryiwe la línea, ntiripfutwe namba atarenze que se umurongo prepare más nuko para rero dar su vida yitegure cyane kugira ngo en la gran tribulación. azotange ubuzima bwiwe mu kararo gakomeye Y luego después del milenio, hanyuma que van a nyuma resucitar. y'ikimpumbi Y vamos a abazozuka ver cómo ellos salen después del juicio, porque si tuzoraba ingene bizogenda hanyuma frente a la y'urubanza actitud, kuko frente a la kuko palabra, imbere han tomado una y'ijambo actitud que no niba es correcta, baragize ya Dios sabrá inyifato allí, itabereye si imana salen bien, izobimenya entrarán ngaho a la eternidad. nibyagenda Si no, neza bazinjira mu serán bihe echados bidashira atari uko naho en bazoshiburirwa el lago bazotererwa de fuego para mu itanure desaparecer ry'umuriro kugira ngo eternamente. bazimangane burundu O sea que es ni tan ukuvuga yuko delicado bikomeye cyane ese ibi que está escrito en el libro by'abanditswe de la vida, mu gitabo c'ubugingo porque kuko estábamos a decir en una cuerda, twavuga ngo bari ku mugozi ariko umugozi woroshe ni ukuvuga ngo bari kuri hange bari ku gasunwe byose bivana n'inyifato a la palabra. bagize imbere y'ijambo kandi muri iki gihe Delicado en cuanto a birakomeye cómo Dios birakomeye está cyane cumpliendo todo. ku bijanye n'ingene imana iriko iragenda ishitsa tan sencillo, byose biraciye misma bugufi sencillez cyane ku buryo muri ubu buryo nyene hace buciye bugufi que bituma el ser humano, umuntu como tiende a razonar y tiende atangura kuvyiyumvira a ko tener esa inclinación agatangura kugira ibindi a tratar de vyiyumviro buscarle cinco kugerageza patas al gato kurondera y ver, no, ibidashoboka eso no puede ser así. murabati ibintu Y bishobora ahí kugenda entra la nk'uko incredulidad. aho niho rero haza ukutizera Lo mismo, vuelvo y le bya bintu repito, nyene como reka le ndabisubiremwo pasó a Tomás, nka kumwe una persona que vyagendekera estuvo todo el Toma tiempo con umuntu Jesús yamaranye igihe y luego cose al na final Yesu hanyuma ku iherezo tenía que ver para poder creer. bikaba ngombwa ko abona kugira ngo Tiene que meter su yizere dedo para bikaba poder ngombwa creer. ko ashira En el costado allí de ashira Jesús. urutoke rwiwe ukuboko mu rubavu rwa Yesu Y kugira ngo yizere como sigue aquí diciendo, kandi nk'uko abandanya nuestro atubwira hermano ngaha William, umuvukanyi wacu entonces se William dan nuko cuenta rero que uno les baratahura amaba yuko tan umuntu entrañablemente yabakunda que estaba cane tratando de ko yareka librarnos agerageza del infierno y kubakingira del kuja lago de fuego. ikuzimu no mu itanure ry'umuriro Pero cuando ya es tarde, ariko ya igihe no se puede hacer nada. hamaze kurenga Ya ntaco uno umuntu le ashobora sigue gukora amando. umuntu Y akomeza es una buena kubakunda señal, kandi es ico ni una ikimenyetso señal de la ciza edad de ni la piedra ikimenyetso angular, co mu gihe porque c'ibiriko eso es bizifuruka el kuko producto de esa edad. ico nico Eso camwa reproduce el c'ico gihe mensaje ivyo correspondiente bikorwa para ese n'ubutumwa buhwanye n'iki Hace que gihe ese amor bituma divino urwo salga rukundo de rw'Imana ruva imbere Y si pudiese ruvere mu muntu hacerse algo kandi ashoboye gukora con una persona ikintu para que no akagikorera se pierda, umuntu kugira se ngo haría. ntazimire Pero akagikora algunas veces ariko rimwe na no rimwe se dejan ayudar. ntibemera ngo Y bafashwe como cada ntibemera persona gufashwa tiene libre kandi albedrío, kubera ko umuntu wese por afise el libre amahitamwo albedrío, cada ayo mahitamwo persona nyene será juzgada. niyo Por lo tanto, sabemos azotuma en esta aciga hora urubanza que muchas cosas nuko rero han turazi pasado yuko en el muri ino plano saha espiritual. ibintu byinshi Muchas vyabaye mu cosas buryo han bw'impwemu sucedido. ibintu byinshi Yo las he byarabaye venido viendo a jewe través de nagiye la ndabibona palabra, a biciye través mu de lo que ijambo Dios me ha biciye mu estado vy'Imana mostrando. yagiye Y aún he iranyereka visto ndetse nanabonye y he sabido a ver
y he sabido ndetse cosas naranamenye que uno a ibintu veces no umuntu desearía rimwe na rimwe saberlas atokwipfuza nunca. kubimenya El hermano namba. Branham dice, usted Vakanyi dice Branham que yaravuze desearía ngo tener un mwebwe ministerio de esta mwavuga yuko clase, mwakwifuza de la kugira clase del ubukozi hermano nk'ubu, Branham, ni ukuvuga ngo ministerio ubukozi nk'ubwa profeta Branham, y ubukozi profeta mayor. bw'ubuvugishwa, Él decía, umuvugishwa usted no mukuru. sabe la Yaravuze ngo responsabilidad mwe que va ntimuzi con un umwitwarariko ministerio de ujana esta clase n'ubukozi y que nk'ubu, habrá kandi que dar cuenta por ko cada palabra que se azoterezwa habla kubazwa y ijambo que ryose uno a yavuze, través de kandi ese ko umuntu biciye misterio muri y ubu de ese bukozi don que ndetse hay en la n'ino persona ngabire iri mu se ven y muntu se saben cosas que yuko uno nunca abona akamenya desearía ibintu haberlas umuntu conocido, atokwifuza pero las kuba conoce yaramenye namba, ariko y akabimenya, nada puede hacer uno. kandi ntaco umuntu ashobora gukora. Y sigue hablando todo Bananya ese avuga mensaje ubutumwa bwose de ubutumwa bw'ibyo. Reka dusome kandi haravuga ngo mwe murazi yuko Muvukanyi Branham mu gihe c'ubukozi bwiwe yamenye abavugishwa benshi b'ibinyoma, abasigwa b'ibinyoma, ndetse no mu butumwa, ni ukuvuga ngo abavuga butumwa benshi, ndetse yanashaka kuvuga n'abantu benshi biyumvira, katuvuge ngo biyumvira ko bari bameze neza, ko bari basizwe n'Imana. Aravuga ngo ndetse nawe mu butumwa, kandi we yategerezwa kuzigama ivyo bintu mu mutima, bikamubabaza mu mutima, kuko yakunda abo bantu, akamenya ico abo bantu icaba gitegereje abo bantu, ndetse akanamenya n'abarenze umurongo ariko ntabashobora kubitunganya, ntabashobora kubikosora. Nuko rero muri ino minsi umuntu aramenya ibintu atokwifuza kumenya, kuko mu kubimenya umuntu biramubabaza cane, kugeza ubwo umuntu yorira, akababara, agasenga Imana, ariko ntihaba umuti. Murashaka akarorero? Samueli yararize, aratakamba, ararira imbere y'Imana, aririra Sawuli. Mwamuzi ivyo Imana yamubwiye, ati ntiwongere kumuririra, naramwanse. Muravyumva? Sawuli yari yamaze gucegwa. Nuko rero Imana yashishikajwe n'umuvugishwa wiwe, ariko hamwe n'ibyo byose, nubwo byari biruko, umuvugishwa yakomeza gukunda Sawuli. Murabona? Birakomeye urukundo rw'Imana muri umwe wese muri twebwe rwigaragaza, nuko umuntu akamenya abansi ndetse n'abantu bose badafise ivyizigiro, kandi umuntu akabakunda, akifuza kugira ico yobafashije, ariko ntashobore gukora ikintu na kimwe. Ivyo birakomeye kuko umuntu biramubabaza cane. Nuko rero urashobora kubona yuko umugwi wo muri iki gihe uzomenya ibintu byinshi bizobatera umubabaro udasanzwe kubw'urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu, ariko nta na kimwe tuzoshobora gukora. Birasanzwe ko tumenya abavugishwa b'ibinyoma muri kino gihe, tukamenya ko barenze umurongo, ariko tukabakunda cane kugeza ubwo tumenya gusa ko barenze umurongo, bikatubabaza cane mu mutima, kugeza ubwo tutonifuza kuba twaramenyanye n'abo bantu. Ibi nayo narabivuze, kandi hari mwo ubutumwa nyene nabivuzemwo, nariko ndabivuga ku mutwe, nari nkivyibuka kuko nari narabisomye imbere yaho gato, ca ndavyibuka ko umuntu akunda cane abo bantu, kuko bamwe mbere baranakoranye, ndetse bakagwana n'intambara mu bintu vyinshi mu bihe vyaheze. Bananyavuga we ati vyo tunezera namba kuba tutamenye yuko abo bantu banabayeho, kuko mu kubamenya turabakunda cane n'umutima wose, kugeza ubwo bitotunezera yuko vyogenda muri ubu buryo kuri bo, ariko ko atana kimwe dushobora gukora, kandi ko dutegerezwa kubivugisha ukuri, tukabitahura mu kuri. Nuko rero dutegerezwa kuba abanyakuri, nubwo bidushishimura indani kubw'urukundo. Dutegerezwa kuba abanyakuri nubwo imitima yacu ivirana amaraso ku bwabo, ariko ntidushobora kureka kubakunda, ariko dutegerezwa kuba abanyakuri, tukamenya ko ukuri kwabo ari uko. Kandi iki ni igihe ubwo tuzomenya bino bintu byose, ari byo buri mugwi wose uzoba uriko werekana ikibanza, umwe wese azoba ariko yerekana ikibanza arimwo. Abatorejwe n'Imana, inkumi z'ubwenge, bobo
begukira bari muri ino teofaniya ikomeye yavuye ku Mana. Turi igice c'ino teofaniya, kandi igice kimwe c'ino teofaniya caragiye muri buri bugingo bwa buri watoranijwe. Mwumva ko Reverend William Branham yavuze kuri ivyo, mwumva ingene we yabivuze ni ikintu ciza cane. Yaravuze mu butumwa Israel muri Egiputa, ni tome y'ubutumwa bwinshi, kandi iki ni cigwa Israel muri Egiputa. Papa rwa 15 mu igitabo mwino tome aravuga ngo o Kalvario Yesu yaravuye amaraso arampfira. Nuko rero we yatanze ubugingo bw'umwana wiwe, atandukanya isezerano, yatandukanije isezerano, kandi we yashize umubiri wiwe, yaramanutse ikuzimu, yamazeyo iminsi 3 n'amajoro 3, hanyuma arazuka, kuko ntibishoboka yuko uwera wanje abora canke ubugingo bwiwe ngo bugume ikuzimu. Ubugingo bwiwe yari yampwemu yamanukije ikuzimu, kandi we yaraduze. Imana yarabikoze, iduza uwo mubiri, irazura uwo mubiri, imuha ubugingo. Afata umubiri wa Yesu amushira iburyo bwiwe mu bwiza bwiwe, kandi yaciye arungika mpwemu yera nk'isezerano. Yandika ngo mpwemu yera ni isezerano. Nguyu nimwihende kuri ibi bavukanye, hatabaye ubatizo wa mpwemu yera wewe warazimiye. Ubu ni wo umwe rudende. We ntugomba guhangayika ku bijanye no kuja mu ijuru. Nimba ngaha atari ikintu na kimwe kidasanzwe, amarembo ntashobora kwiyugurura. Mwumva ibingene bikomeye. Wewe ushobora kugenda ngaha ukazunguza umutwe urwanya ivyo, ariko mpwemu w'Imana ari ngaha. Mpwemu w'Imana imbere azokugurura amarembo. Utegerezwa kugira ikintu ngaha kugira ngo cugurure hariya hejuru. Murabona ibi ni vy'ukuri. Nuko rero uba wamaze guciga urubanza mu byo wiyumvira kuri Yesu Kristo. Rero ngaha araje, yashishaguwe, yacitse, bamuciye ibipande. Ubugingo bwiwe bwagiye ku Mana, Imana yarabuhezagiye. Nuko ubugingo bwiwe bwaciye bugaruka mu buryo bw'umubatizo wa mpwemu yera uza kuri buri wizera wese, kugira ngo umweze, umutunganye mu byiyumviro, mu mutima, nuko asige n'umugabane igice kimwe ca mpwemu yera ngaho. Ndakuvuga ngo asige igice ciwe muri buri bugingo bwa buri watoranijwe. Aha na hariya, igihe mpwemu yera atanzwe, iyi mpwemu nyene yazanye umubiri wa Yesu ikamuzura, izomunyakura. Murabona, iyi mpwemu nyene niyo izo takamba, niyo izorondera aho yavuye, kugira ngo isubire mw'ico kibanza yavuyemwo nyene. Kandi abana yavuga ngo kandi iri sezerano ritegerezwa guhura kungwa. Hariya hejuru twari twasomye yuko yaciyemwo kubiri, yatandukanije, ati yatandukanije sezerano. Aha naho habanda havuga ngo iryo sezerano ritegerezwa gufatana nk'uko yaritandukanije hariya agatanga umubiri, yasubiye ku Mana, mpwemu nayo igaruka ku isi. Nuko rero mpwemu wiwe azoteruza kuba ari nka ya mpwemu nyene, canke kumbure yo kwihenda ikibanza yiyunga naco. Murabona, iteruza ko ari ya mpwemu nyene, ya yindi yatanga igihe yirungika ku isi. Iyirungika muri buri watoranijwe n'Imana, ayirungika muri buri watoranijwe n'Imana. Yayakiriye iyo mpwemu, yamwakiriye nk'umwami n'umukiza mukwiriye. Ubonaho rero yicaranye mu bibanza byo mu ijuru hamwe na Kristo Yesu, kandi ariko yitegurira guhindurwa kwiwe. Iyo mpwemu nyene avuze ko izomunyakura nk'uko yabikoze kuri Yesu. Nimba ivyo byarabaye kuri Yesu, iyo mpwemu yari iri muri Yesu, yaranyakuye Yesu. Nuko rero twamaze rero kumenya tudakekeranya ko iyo mpwemu yanyakuye Yesu izotunyakura natwe. No kuvuga ngo we namba ushobora kubona ngaho
ingene ari byiza cyane ukuntu imana iriko irabitumenyesha ngaho ibitubwira biciye mwana amajambo ya Branham mu gihe hatubwira ngo nimba hamwe n'iyo mpwemu nyene yari muri Yesu yaramunyakuye yaramuduganye nuko hanyuma akarungika iyo mpwemu muri buri mwana w'Imana muri buri watorejwe n'Imana ure muri iki gihe ca nyuma aho yarungitse buri watorejwe n'Imana igihe yamwakiriye nk'umucunguzi wacu akoze ibyaha byo mu maraso ya Yesu akabatizwa mu mazi mu izina ryiwe kandi akavuka bwa kabiri iyo mpwemu nyene iri muri izo nkumi z'ubwenge mwabo batoranije izo munyakuri izotunyakura izotudugana ni ukuvuga ngo ntabwo izohusha kugira ngo yiyunge naho yavuye havuye iki iyo mpwemu iyo yaje iba mu bugingo bwa buri watoranije. Ico ni ikintu ciza cyane gushobora kubona ibi byose nimba iyo mpwemu nyene. Kandi nagomba nongere ndabisubiremo kuko ni ibintu byiza cyane iyo wewe ubonye aho ushushanirijwe ngaho nene kubera iki twisanga dushushanirijwe aho nuko dufise mpwemu iyo yarungitse kandi nambi iyo mpwemu yaravuze ngo Yesu iyo mpwemu yazuye umubiri wa Yesu no kuvuga ngo nimba we yaramunyakuye namwe wese muri twebwe natwe nyene izotunyakura azotujana azodusubiza mu rugo rwa data wo mwijuru. Nimba vyarabaye kuri Yesu bizoba no kubatoranijwe bo mu gihe cy'ibireko bizifuruka hari mu gihe cy'ibireko bizifuruka hariya niho Yesu yanyakuwe hanyuma iyo mpwemu hanyuma arayirungika no ngaha ni mu gihe cy'ibireko bizifuruka aho iyo mpwemu nyene Imana izotuma hashitswa ukunyakugwa muri buri watoranijwe n'Imana. Amen. Yego memugende suko wewe wovyikorera ariko nuko ari ikintu urukundo rw'Imana goba rwaragiye mu bugingo bwawe nuko bukamenagura ibigirwamana byose byo ku isi rukabikurayo rukavyirukana acacapa imirongo imizingi acaca akazingi gatoya kandi gagereranye n'akandi kazingi kanini aho nta na kimwe yanditse ariko turazi yuko akimbere ari ubugingo impwemu no mubiri ndetse kaza yandika ngo isezerano ku ruhande kandi hari ikintu muri twebwe gitakamba kigahamagara Imana n'ubugingo bwawe ngaho buriko burahamagara data wo mwijuru murabona kuko ni ikintu gitakambira Imana kigatakambira data wo mwijuru kuko aho niho twavuye mico kibanza nico twavuyemwe nico turimwe ico kibanza nico cacu abana nyavuga ngo aho nawe ni huri kandi ibyo biguha kwizera nuko nawe ucubura ubyaro rwa Aburahamu ukizera isezerano nkuko Aburahamu yabikoze. Kandi no mu gitabo c'imirongo kugira ngo dusozere izi ntasho zari ntasho gusa kubapuro gw'ijana na 167 agace ka 14:86 haravuga ngo ndizera ko ishengero ririko riratangura kumva ubutumwa kandi ritangura no kubutahura ariko bagenzi mutego gutwi dutegerezwa kuruhukira mu kugaragara k'umwana dutegerezwa gukomera ukwizera kwacu ntikurakomera turacumva ubutumwa Imana yaduhaye mu buryo bw'ubwenge tukabona ibimenyetso yatweretse kandi ikabitwereka biciye muri Bibiliya ariko kubera ko ishengero rikeneye kuruhukira mu kugaragara kwiwe kugeza aho rizoca bugufi mu mutima rice bugufi muri mpwemu kugira ngo rishobore kwiyoza rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa ari ahantu ahavuga ko umugeni yoza mu maso ibintu nk'ibyo hanyuma tuzoharondera ariko nciye ndahibuka igihe nari nsomye ahavuga ngo ukwiyoza nca nibuka ahantu
ahavuga yuko umugeni azokwiyoza mu maso ibintu nk'ivyo umugeni kadukomeze rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa wewe uramera nk'ukara utegerezwa kubifata uko kubivuga uko mwiyumvire ivyo navyo ati wewe uramera nk'ukara kumbure ibintu byinshi bikomeye bigoye kuvuga ariko mwumve impamvu avuze ati utegerezwa kubivuga nk'uko kuko wewe utegerezwa gukubita guhonda umusumani kugira ngo ukomere acandika ku ruhande ngo umusumani ni nko mu butumwa bw'ejo sinasomye igice kiri ngaho kumbure nagereje hagati na hagati mu rupapuro rwa 55 mu butumwa ukuza kwibuye rikomeze furuka hari ahantu rero ntasomye ariko havuga kuri ivyo aho umupfaka Branham yavuze yuko rimwe na rimwe umuntu amera nk'ukara ariko aravuga uko umuntu atereza kuvuga ubutumwa abananya avuga ndibaza yuko nagejeje ngaha nari nashize akantu mu gitabo ariko sinakaravye kugira ngo nshobore kuhasoma ariko reka ndahasoma uyu munsi haravuga ngo ni mu butumwa ukuza kwibere komeze furuka abenshi umugwi munini umugwi w'abantu benshi se batuma nimba benshi muri mwebwe mushaka ko ndabanezereza ndababwira ibintu ntatereza kubabwira hanyuma sindababwira ibyo ntegereza kubabwira na bamwe ivyiyumvira uko mukiyumvira yuko ndabanezereza sindababwira ukuri ibyiza nuko mwokwigira hakiri kare imbere yuko mwumva ibintu byose ntarababwira kuko ntabwo muzovyihanganira nzovuga ibintu byose ntegerezwa kuvuga haba icoba ico arico cose kandi mvuze ngo icoba ico arico cose aho mbashatse kuvuga ngo nubwo bonya ku buzima nk'uko ivyanditswe bivuga nuko rero ni vyiza gupfa nkorera ndi umwizigirwa imbere y'Imana simbeho ndi kinebwe ntavuga ivyo ntegerezwa kuvuga mu gihe umuntu ari karabamwo nuko rero buri gihe mu kuvuga ukuri mu kuvuga ibintu umuntu aterezwa kuvuga buri gihe bizozana ingaruka murabe Yohana Umubatizi murabe Yesu murabe intumwa bose barishwe murabe intumwa zibihe by'ishengero ngene bazifashe murabavugishwa muri kahise murabe mu byanditswe ibivugwa mu byeshuwe 11 no kuvuga ivyo byose iyo bivuzwe ivyo bitera ishari ry'amadini nivyo bituma haba ugushavura hanyuma ibintu byinshi muri uwo wundi mugwi utari mu banyabwenge kuko abanyabwenge bo ahubwo barashikama cyane bakanezerwa kuko bamenye bagatahura bino bintu kandi birabafasha kugira ngo bamenye ingene bitwara muri ivyo bintu nuko baheze bavyitwararike bavyihanganira ivyo byose bafate mu buryo runaka ndetse banafasha abo bashobora gufasha ariko ivyo bintu bikomeye kuri bamwe bari mu mugwi w'inkumi z'ibijuju kuko bamwe bazoifata nkama babifate nkama bavuga bati rindira ngiye kubananya nitegura kuko ndabona ko ndiko nerekeza mu koro gakomeye nuko ngiye kwitegura nkabwa butumwa twere ko turasomejo ko wewe umenye yuko iri nkumi y'ikijuju nuko rero wumvise ibyo byose uravuga uti ngiye kwitegura cyane ati ngiye kwigaburira cyane kandi nitegura kugira ngo nkomere mu buryo bw'impwemu kugira ngo nzatange ubuzima bwanje mu koro gakomeye ariko abandi bari muri uwo mugwi nyene w'inkumi z'ibijuju bumvise ibyo bintu bazokongera bagwanye cyane nimba bariko baragwanya bitari uko naho bazoca bagaruka bagwanye nuko bazoba bariko barakora ibintu bizotuma amazina yabo afutwa hari abantu benshi imbere banagize inyifato banakoze banashatse gukora ibintu umwe wenyene yabikoze akanabitanguza ari Kayini umwicanyi wa mbere no kuvuga ngo bava muri ugo ruvyaro muri uwo muryango baza bafise ivyo vyiyumviro bibi vy'ubwicanyi ndetse n'ivyo bintu bibi byose
byo mu bwami bw'umwijima. Iyo mpwemu irabafata nuko bakagerageza gukora nka kumwe bakorera Yohana Umubatizi, Yesu, intumwa, abamarayika ntumwa. ni ukuvuga ngo bagerageza kubw'iryo shavu ry'amadini ndetse n'izo mpwemu mbi zibajamwo, bagerageza kuzivya akanwa kugira ngo ntikabandanye kavuga ibi bintu byose ari byo biriko biravugwa. Sekibi akagundurwa akaboneka aho yinyegeje ahari, kandi akenshi barashitsa ihangiro ryabo, bararishikije. Reka tuvuge kuri aba batatu twavuze ngaho, bararishikije canke babiri, bararishikije kuri Yohana Umubatizi igihe bamuca umutwe, barishitsa kuri Yesu igihe bamubamba, kandi we yaravuze no mu butumwa ati murabi ingene intumwa bazifashe, ndetse n'ivyahishuwe 11. ni ukuvuga nabo nyene bazobica. Ariko ibyo byose birafise integuro, Imana irafise integuro y'Imana muri ibyo byose, ariko haragowe abo bagaruka bakagira uruhara muri ibyo, kuko bazoba ibikoresho vya Sekibi kugira ngo iki canditswe gishitswe, kandi nta higwe bazoba bagifise. Nuko rero kino gihe cose, iki gihe turiko turabamwo, ni igihe gikomeye kandi gikomeye cane, cane kuri uno mugwi w'inkumi z'ibijuju. ni igihe gikomeye cane, kuko nico kizotuma babaho ibihe bidashira canke ntibabeho ibihe bidashira. Reka dukomeze dusome mu butumwa ukuza kw'ibiro komeze furuka agace nari nasigaje ngaha. Aravuga ngo murabe icanditswe ibivuga mu vyesho 11. Nuko nambi Imana yaramaze kubona ibizoba byose, ni vyiza rero gukomeza no kuvuga ibintu byose umuntu ategerezwa kuvuga tutaracererwa, imbere yuko hatagera igihe ubwo atakintu na kimwe umuntu ashobora kuvuga, hanyuma umuntu akavuga ati iyo nza kubimenya mba nabivuze hakiri kare, ariko nta gihe kizoba kigihari. Ni vyiza muri buri gikorane dushaka kuvuga ibyo dutegerezwa kuvuga, bityo tugende buke buke mu mugambi w'Imana. Kandi ibi bintu byose mwe murashobora kubona yuko vyagiye biravugwa, kandi ibi byose tukabizana vuba cane bishoboka, kuko ibi namba we yarabivuze hariya, nuko hazogera igihe ubwo bazogerageza kuzivya umugeni kugira ngo ntabandanye avuga ibi bintu ariko aravuga muri buno bukozi Imana ifise mw'ihema. Banavuga mu gitabo c'imirongo, ariko nagejeje igice ca nyuma cyo kuri paragrafu ya 14:86 haravuga ngo ariko iyo ishengero rivyakiriye, uwatoranije arasohogwa hanze, hanyuma agatandukanywa agashirwa mu kugaragara kw'Imana. Ndazi ko azoba ari ikintu nk'uko abantu bagiye hariya candeka paradizo igihe yanyakugwa, igihe banyakugwa. Ngiye gusoma imbere gato ndabisubiremo kugira ngo mushobore kubyumva neza, kuko aha twari twagejeje hagati na hagati. Ndibaza yuko ndabisoma byose kugira ngo ndabizane byose, kuko naciye ncishamwo ibindi bintu, naciye nsoma ibindi bintu hagati na hagati. Reka rero nsome buno butumwa. Haravuga ngo reka ndabusome bwose. Haravuga ngo ndizera yuko ishengero ryatanguye kumva ubutumwa, ritangura no kubutahura, ariko bagenze mwumvirize, dutegerezwa
kuruhukira mu kugaragara k'umwana dutegerezwa gukomera namba ukwizera kwacu ntikurakomera turacumva ubutumwa Imana yaduhaye dukoresheje ubwenge bwacu tukabona ibimenyetso yatweretse kandi ikabitwereka muri Bibiliya ariko nk'uko ishengero rikeneye kuruhukira mu kugaragara kwiwe kugeza aho rizoca bugufi mu mutima rice bugufi muri mpemu kugira ngo rishobore kwiyoza rimwe na rimwe mu kuvuga ubutumwa wewe urashiramwo akantu ko gukara utegerezwa kubifata nk'uko kubivuga uko kuko wowe utegerezwa guhonda umusumani kugira ngo ushikame neza ukomere yandika ngo umusumani ariko ishengero iyo ryakiriye ubwo butumwa uwatoranije arasohogwa hanze agatandukanya murabona hari itandukanirizo agashigwa mu kugaragara kw'Imana yandika ngo ahera ha cane ndazi ko azoba ari ikintu nk'uko abantu bagiye hariya muri paradizo igihe banyakugwa yandika ngo bizomera nk'abantu bahariya muri paradizo hamwe no kunyakugwa acacapa ibuye rikomeze furuka aca aragabura ngaho mu gihe cy'ibiri rikomeze furuka hejuru yandika 8 ku ruhande yandika ngo izuba kugira ngo rikomeze ukwizera kwacu umuco ndetse kandi acayandika ngo izuba no kuvuga umuco izuba kugira rikomeze ukwizera kwacu ico coshobora kuba icigwa twoshira kuri kino kiyago izuba canke ukwezi canke umuco kugira ngo ukomeze ukwizera kwacu Imana ibahezagire Imana ibarinde kandi mwakoze kubwira ihigwe mwampaye ryo kubarungikira izi ntasho abavukanye bose bene wacu n'abashiki bacu bazokumva hanyuma ana majambo y'intasho Imana ibahezagire Imana ibarinde mwese